Yambi, 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 yambi wewe, yambi na wewe, yeah, it's your boy Rukundo. Yambi mwebwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro vy'igisamirizi Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu. Kazoza FM ni ijwi ryo kugwiza umwimbu, n'umwanya wo gukurikirana ikiganiro ku ziko. Tubasaba imbabazi kuko twacera iminota ibiri gusa, twako turatunganya kugira ibintu bigize kumba bimeze neza, ndiko ndarongorora akajwi kanje Diogene Rukundo nko maze kuvyumva. Ndi kuri micro kugira ngo ndabashikirize ikiganiro kuziko muhinga bw'ivyuma mu majwi ndabona neza na neza Raja Tunga mu buhinga bw'amasanamu ndabona yes Akimana bose bariko barakorana kugira ngo mushobe kumviriza kandi mushobe kubona ikiganiro kuziko ikibiriraho ku radio Kazoza FM 103.3 canke kuri Facebook kugira muri amasanamu andikuti Kazoza FM. Kaze rero mu kiganiro kuziko ikiganiro canyu aho tuganira namwe imisi yose jerekeye imico n'akaranga mu Burundi. Turi ku munsi wa kabiri nkuko mubizi iganiro kuziko twama dufise abatumire batandukanye bava mu mice itandukanye y'imico n'akaranga mu Burundi. Muti uno munsi muri kumwe nandi imbere yuko ndababwira abatumire turafise umushitsi musanzwe mumenyereye muramuzi kuva kwa kabiri heze yari ngaha akabava muri visage artistique du Burundi n'umufasoni afise imishatsi iri defilize akaba afise amarori yambaye inzahabu kuva ku mutwe gushika ku maguru yitwa Divine. Mwiriwe Divine. Mwiriwe cyane Diogene. Ni sawa urakomeye nkanje? Sava? Canke uranzumva? Oya ndakomeye cyane bro. Uno munsi ngo waje ntibuce waraye ngo ntibuca ngo mpaka tuzaniye abatumire? Yego. Abatumire yatuzaniye umufasoni mwibaza yatuzaniye abatumire b'abagabo. Abatumire yatuzaniye ni babiri n'abagabo bafise umwe afise ubwanwa nka jewe ubundi nawe ubwanwa yarabumoye sinzi igituma araza kutubwira igituma. Baguma batwenga sinzi igituma baguma batwenga. Tubwire abatumire bacu Divine. Bon, turi kumwe n'uwitwa Nkingurutse Christian mu bamfu bwanje. Hama imbere yanje naho ndiko ndabona uwitwa Rukundo Gilbert. Ay harimo na Rukundo. Kazere batumire bacu ni sawa Rukundo. Vyo mfuma sinkeje. Urakomeye neza. Isavre. Kaze muri studio za Kazoza FM. Murakoze cyane. Ni naheza cyane. Oh ni heza. Turabisubiramo. Nkingurutse kaze. Urakoze cyane Rukundo. Yego. Rukundo ubuzuyuhe. Wewe. Rero dufise akabijya mu kiganiro cacu kuziko duhamagarira amazina y'ikirundi Divine. Wowe ntavuze izina ryawe ry'ikirundi. Bon, birakunda gucamwe nyene. Cyane nazira y'ikirundi ufise. Oya ndarifise. No Murundi gute ntarifise. Usanga twe Divine de la Grenouille. Bon, nitwa Nshimirimana Divine. Nshimirimana. Turi kumwe rero na Nshimirimana. Na Rukundo kandi. Na Rukundo wa gatatu. Nyamba nibungenza. Hamwe na Nkengurutse. Kaze rero mwebwe mwese mu kiganiro cacu kuziko cuno munsi aho tugomba tuganire kubikiga Divine. Bon ga Nshimirimana. Tugira tuganire kubijanye n'indirimbo zerekana akaranga k'ikirundi. Turi kumwe na club mu Kirundi ni gute? Umugwi ndangakaranga. Voilà. Umugwi ndangakaranga umwibutsa nibo turi kumwe uno munsi nibo vibe yahisemo kugira ngo dushobore gukorana. Rero icambere nce ngigwako? Yego gigwako. Mugabo banzu indire gatoye. No kuvuga umugwi wanyu ndangakaranga witwa umwibutsa. Yego. Okay. Nashaka babanze batubwire umwibutsa ico bisunze kugira ngo bawite umwibutsa numwibutsa ijya mwibutsa twize canke mudusigurire. Murakoze cyane. Hama sinitanganije vyongeye nubwo mutavuze ngo naka tubwiye. Oya niko yitwa Rukundo ni. Barukundo dukunda vyose. Hanyuma umugwi ndangakaranga umwibutsa wiswe umwibutsa kugira ngo dushobore kwirimbura no gusubira haziko nkuko turi haziko nyene kugira ngo dusubire tugarure bijya twataye bijya twibagiye dusubire twibukanye vy'ukuri twirimbure dusubire ibwina kwitsitso ego niko guca twitwa umwibutsa kugira twibukanye bijya twirengagiza kuko twese twakora karanga ariko ntitugakora kumwe ego dusubire twibukanye. Urakoze cyane Nkengurutse. Umwibutsa watanguye ryari? Umugwi ndangakaranga umwibutsa watanguye ryari gute? Umugwi ndangakaranga umwibutsa watanguye haraciye imyaka 3.
ego nkuko yabivuze icyo izina ryacu risigura twaragiye hamwe nk'ugwaruka turaraba turavuga duti none tuzoguma turi mu bintu by'abazungu byitwa ngo turi igihugu cy'u Burundi tudashaka kugendera icyo Uburundi bwaduhaye ururimi rwacu turukoreshe imico n'akaranga byacu tubivuge turavuga duti rero tubikoreshe mu mbyino no mu gutamba kuko mu gutamba hariho ibintu byinshi intambo ni nyinshi mugabo twaravuze duti tuzokorera ku ntambo zabo hambere abasokuru bacu n'abavyeyi bacu murakoze namwe murakoze none kumbengo mene murakanyi ko mbona raja yakarudushama akantu tumusaba akaduze gatoya tubanze tukanyugute hama tugaruka amasegonda 10 twashushe cyane umutima w'ukuntu wampaye uri imbere n'irembo bw'irori nahora ndakuyaga biganza ngeshi yakamidenga narakubonye baramanga nk'uyage bw'irori urantunga witungiye mugenzi urangira imiyonga y'inka narayibonye mwitabe gihingara Kazoza FM ijuje kugwiza umwimbu Kazoza FM ijuje kugwiza umwimbu ni radio muri kumara kurikana kujana na 3 canke se muri kumara kuri Facebook akarimbo muri kumurumva na karimbo kitwa were ugwe karirimbwe n'uyu mugunda ngakaranga dufise hano tubibutse ko turi kumwe na Rukundo iburyo bwanje turi kumwe na Nshimirimana ibwafu bwanje akaba yaje aserukira Fab visage artiste du Burundi undi mutumire ni Hengurutse sindagibagira niko ndamira make none kweki werugwe bisigura iki mbabarire nagombaza Rukundo urakoze cyane urafete barukundo turikunda cyane kandi turakunda tugire gute urumva werugwe ubushatse kugira iki ndavyite ko ari nko guhigira umuntu ushobora kumuhigira mu vyiza canke muri utamuhigiye muri bibi ariko ukagira amatsiko yo kuvuga ati none wewe dufate ko ari mu vyiza wewe ko mbona ingeso zawe ari nziza nta muntu numwe agutunga urutoke nta numwe agutuka nta numwe agira uku harakantu we ni wegegwa imbere we ni we rugwe ndabe ingene uzobumeze ni we rugwe ndabe harakantu vrema ni wegegwa imbere ni ese vyiza uzobumeze ufise ukuzobumeze niki ugasubira kandi ukavuga ati wewe nukunda kubona ntumbaze uri iki niki uri kirara bimeze uko nuko urahurasamye haraka we ni we rugwe ndabe harakantu nuwashika imbere ho ukazobara ngengurutse ako karimbo mu mwakarimbi umwigeme akire kangeso nziza kiri umuyabaga kugira muti ngira ngo ngerageje kukwereka amasaramu ngira ngo urabona ko ndi umwami sinaririmbiye umwigeme ego nkuko twabivuze umugwi wacu ndakaranga umwibutsa dufise twihaye ihangiro ryo kugendera mu mico n'akaranga by'aho hambere twaragizwe n'abasokuru rero nkuko yarabivuze werugwe ni gutega iminsi umuntu wese araruka hama akarengana agasaza agakura mugabo rero kubera ko novuga icitabirizo c'indirimbo kirimo amajambo menshi harimo no kuraba ukuntu uzosaza hari ico sigiye wa Maria abandi ugwaruka abo mwakuranye ikibano umuryango igihugu
uve mu kintu kizima ahubwo reka ncegirwa ko ndababaza nk'umugwi ndangakaranga muririmba indirimbo usanga zirimo ikirundi kigoye nk'iryo jambo nari no mumenga nukugwa nyene kugwa rero nashaka kumenya amajambo mukoresha muyakura mu bitabo by'ikirundi muyakura mu myibutsa bigenda gute kugira ngo mwandike izo ndirimbo murakoze cyane tucitwa umwibutsa urumva ko nawe nyene mu bisanzwe dusa tukiri mu ishuri twaravuga ngo ico bita gutirisha canke kubaga uheje kumpinyisha ntarishura ukivuga umwibutsa hari imyibutsa myinshi dushobora kuba twaraciye ku ntebe y'ishuri tukiga n'abataciye ku ntebe y'ishuri bacaye batitiwe canke babwiwe n'abasokuru basogokuruza canke n'aba inakuru basenge n'abandi bivanye no wagiriwe ko yuko agushobora kukuyagira ikirundi akakwicarika haziko mu kayaga nukuvuga ko ufatiye ku myibutsa dushobora kuba twarumvise urashobora kugira ikintu kigusigaye ku mutima kigusigaye ku mutima urashobora kukidevelopa kavuga ati narigeze kumva igitito kivuga umwigeme atashoboye kuba yogira uko yorondoka akaronka ibibondo uku ico gitito carankoze ku mutima bivanye nuko yacafatwa tuca twumva za kirangeni ngene bamufata bagiti canke bakata hirya mu mashamba gutyo bivanye nuko benshi babisigura uravyumva no kuvuga ico maze kukivuga uko urashaka kukidevelopa ukagisha mu ruvyino ukagisha mu ruvyino ari uzowumva zijya mvyino tugira ngo kirangeni nyagusaza namasabo aho mama kirangeni ndumvijwe kweri risohoka neza arazawugera rindira mu kaya twakiramo za kirangeni urumva urukuramubwira ati simba imanga wararusimvye wararukize d'après ivyo yiyo myibutsa tuce tujamwo urashobora kumva umwibutsa ukagukora ku mutima ukavuga ati umwibutsa amwe ntudevelopa ngo ndawushire mu mvyino ntibawumve bawutita ahubwo bawumve bawutamba canke bawuvyina biba vyiza cane gusumba nkengurutse ngire ko ndakubaza ngira ngo wabibonye hajya hamanitse ijwi ryo kugwiza umwimbo aha turi muri Katoza FM nta kintu kimwe dushobora gukora tutagwiza umwimbo muririmba neza mugira iki mukazoririmba neza nk'abamarayika nkuko bakunda kubivuga mutagwiza umwimbo nico turonka n'umwimbo wo gutuma karanga kacu tukagunya tukagahanahana n'inzaruka ntizidigate turabona amasanamu meza cyane mukoresha turabona uburyo bwinshi gose none mbega bigenda gute ubwo buryo baraheza barakagaruka canke muncamake umugwi ndangakaranga ugwiza umwimbo gute murakoze cyane kuri ico kibazo yego kuko twese tubayo kuri isi turondera ukuntu twotera imbere yego rero indirimbo iratwara amahera uburyo bwinshi kandi tubikora nk'ugira ico bita umutahe mu buzima bwa misi yose umuntu agira umutahe yiteze kunguka rero turigwanagwanako tukambamba hirya no hino tugira turabe yuko twokora iyo ndirimbo dufise icizere yuko iyo ndirimbo niyakundwa hama wewe rukundo numvise ngo urafise umukenyezi navyumvise jewe yego ntabwo ndavuga arati araronka murabizi imanza zabaye mu gihugu cacu zirasaba abantu baryosha urubanza rero rumva nta muntu yava hamagara umugwi wacu ndangakaranga umwibutsa atarabona ibikorwa byacu bihava avuga ati abantu ninabikora ko n'ikinyemeza ko baza kubiryosha yego rero tumaze kuyishira habona ni wa mutahe twashize tuba twiteze yuko tuzoca twakugwa uriya nuriya ati ngo mundyohereze urubanza hama tukagira icinji niyo ntumbero aho nyene none mwige mugenza gute mushiramo akahe gapiripiri canke nakahe nubuhe burozi canke nubuhe muti mushiramo ge ndirimbo zanyu zumvirizo gusumba izindi kuko urumva abantu tugezweho bapana tugezweho twebwe nyene ugwaruka dukwiye kumviriza canke dufise aya telefone canke twumviriza cyane izi ndirimbo kenshi na kenshi twumviriza iz'abandi canke indirimbo twita profane canke izi nyene murazizi ntinda kuzisubiramo nakahe kantu mushiramo canke mukwiye gushiramo kugira ngo tuzumvirize murakoze cyane nditanganije nk'ujejwe ibikorwa tujuru vy'umugwi ariko tugeza kujana n'ibihe urabona kare ko kera atarama bano band yashoboye
kubishira mu vyuma vy'ikizungu abasigaye barimbaga ko kabarundi bagakoresha amashini n'amajwi canke n'amayugi d'après kozwazo bakavyina bagasubira kandi bigasohoka neza bikaryoha mugo uno munsi ntogira bijya nyene ninde yo kwikoza ganshuti yanje ko ari ubugesera batugegeza kuja muri uwo mudiho kama wiwacu ugeje kumva indirimbo imwe icurangisho kama vy'ikirundi harimo indonongo harimo umuduri harimo ikembe harimo inyagara hariho n'ibindi vyinshi urabona rero ukiri ngaho nyene ego jewe bugenda shavuye utushobora kuvuga ibintu byose mukaca muza mutabizanye bandanya wishura urabona reka uzodutize umwanya wisanzuye rero dutize nk'amasaha nk'abiri bakunzi bakadoza twicare haziko byanditse zobatumira baze bazanye ivyo bintu turakenguruka murakoze cyane hanyuma rero urumva tumaze kubiraba ivyo ndavuze ati ibi tubivugije ukwavyo vyonyene tuza tubasubije kandi hamwe kera bazi ariko tujane nibihe kugira ngo wa muzungu urumva ca gitari ciwe kirimo ya piano yiwe yakora irimwo akumva ngira ngo ndazi n'ibindi bihinga tutazi twebwe ko twe twiziye imiduri n'inanga vy'iwacu n'iki mugakumva ati hariho ya ensanova pantumva aba bantu barancokoreje umuziki aca ashaka kumenya ati ivyo nibiki nivyo vy'ivyo rero twajanye n'ivyo no munsi kugira na buno munsi bitahure mugabo bataciye bari bamugariramwo nibace basangamo n'akaranga k'iwacu ariko kagizwe n'iyo miduri ivyo bicurangisho kama vy'iwacu neza cyane ushobora kuba uri muhiri wawe uri kurumviriza Kazoza FM canke uri kurataha canke uri mu bunywero canke uri ahandi hantu ukavuga uti uyu mugwi ndangakaranga umwibutsa ndafise ico ndawuterera canke ndafise ico ndawubaza canke ndafise icyiyumviro nshaka gushikiriza nuko rero wa mwanya wanyu mwiza abakunzi ba Kazoza FM akanimero ndakabibutse ko ndazi ko murakazi maraga kushikira nkombesha ni 72 akanimero gafisa kabijya ko karafise WhatsApp ushaka ndakuri WhatsApp cyangwa kuri WhatsApp cyangwa hamagara bisanzwe cyangwa kabisanzwe cyangwa gakoresha 62 24 24 24 tandatu na kabiri na kane na kane na kane Mbona cyane itandatu na kabiri na kane na kane 62 24 24 24 ndi kumwe n'umugwi ndangakaranga umwibutsa nagomba ngo umutsibo muramba bari ndangakaranga umwibutsa turi kumwe na Rukundo turi kumwe na Nkengurutse harimo kandi turi kumwe na Shimirimana wo muri Visage Artistique du Burundi dusabera aja aduhe gatonya dusuru duhe uburyohe gatonya tuyumvirize ego urakoze cyane kwibanga cyujuje kagenda sasiri ndapfa kanyamurunga go kurata werugwe nabe kugororotse werugwe nabe kusaza nyamasabo ndabibutse ko bikora kuri Kazoza FM gihe huguza umwimbu 103 n'ibice 3 Shimira hama nanje ndagira ndababaze ikibazo nk'umugwi ndangakaranga mwiteguye gute mu migambi mufise mwiteguye gute gukora ibikorwa bizotuma mugwiza umwimbu ntimwibagira ko ngaha turi kuri Kazoza FM umva haranira cyane ibyo kugwiza umwimbu mutubwire mu ncamake integuro mufise murakoze cyane kandi Rukundo yego ico kintu kirakomeye cyane yaranyitsa ntagorane ico kintu kirakomeye cyane kuko ntabarambiye umuntu mbe kugwiza umwimbu vuba cyane hari umusesekara cyane mu mwibutsa vuba cyane tuzosaba dusubire gusoma ku nturire tutazanye were ugwe ahubwo tubazane undi mwimbu mushasha turaronse umunywanyi ku murongo tubanze tumwakire hanyuma cyo tubandanya allo munywanyi ku murongo ndagize mwiriwe amahoro y'Imana abane namwe genera uko amahoro y'Imana abane namwebwe bucibarutalo yize mugasekebuye ni sawa ego namahoro ngamba ndakomeye jewe telefone arime nkavuga nakumvise ni sawa ego namahoro dufise abatumire babiri baramutse Aloyize
amahoro rukundo amahoro cyane ego no muzawe n'uwo mumama nkengurutse mahoro cyane mahoro cyane nishimira imana ego watwumvirije ga ego twatanguranye ego ikiganiro cyanyu kimeze neza urakoze nagira mbaze uwo mugwi ndangakaranga umwibutsa ko bafite indirimbo iryoshe batanguye gukora ryari bafite indirimbo zingahe ego murakoze cyane umugwi ndangakaranga umwibutsa umaze imyaka 3 hanyuma twatanguye dufise indirimbo imwe imaze kuja habona ariko izitaraja habona zihari kandi zasohotse zirenga 97 tuba twanse kureka kubasomya ku nturire ibitabona tuzoba turabaha ibijyanye n'amasanamu nukuri kose imana ibaje imbere vraiment murakoze cyane izobugurura imiryango myinshi cyane murakoze rwose Aloise yego tunabipfuriza no kuronka icyo umutima wanyu wifuza amen ibyo biraduhimbaye rwose iyo ni interano idasanzwe yego cyane mugira ibihe byiza ntibwaboneka nibaze ko muzotubwira tukagura nk'agafurashi cyangwa agasete yego cyane murakoze numvise ko Deogene ngo azosubira kubatumira yavuze ko yavyanditse naje navyanditse ntabumvise tuzobipana Deogene uzobihishe turakenguruka turaryohewe ko twumva umuntu yifuza kubona ibindi bintu bituvuyeko yego nshuti zanjye mugira ibihe byiza nawe mugenzi Aloise yego nkengurutse rukundo areka aratubwira imigambi mufise yogira ngo muronke frambu nyinshi haricongerako yabivuze icyo nogereka ko fambu namwebwe turabasavye dushimitse mwumvise ahantu abakeneye guteramishwa mu biciye mu mbyino n'intambo zijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi murakura umwibutsa aho nyene rero kugira ngo mutwemeze ko mubishoboye kubera kurumva yo werugwe niriye deje uvuze werugwe umengo ni we rugwe urugwe ni were ugwe mwaciye mu bimbyuma barabakora barahinyanyura baraduza amajo yandi barayamanura barashamwe ibiki n'ibindi ntituvyemeye ahanyine muri studio twemeze rero twe turabitabirira jewe mba turafise ijwi ry'abagabo ndashobora kurimba nk'abagabo uravyuka ngurana turafise n'ijwi ry'umupfasoni nayo nashobora kurimba nk'umupfasoni muduterere hama twitabire hama mutwereke ko mubishoboye turitabira ati remesha ikiyago ntuhurana remesha ikiyago ntuhurana melody remesha ikiyago ntuhurana remesha ikiyago ntuhurana hari ukuyaga no kuririmba hari uguhigwa no kuruhigwa hari ugushimwa guca ibicika mirire we remesha ikiyago ntuhurana muremesha kiyago nuwo kuyaga mukiriza nkinzo niwe nabonye mwambara nkindi niwe ndirimba umwe ikiyago ari soma mbike mirire we remesha ikiyago ntuhurana sinarinzi ko inzara igana je nabibonye ndenze impinga mw'ishamba ry'amanyinya ca kiyago gwari uruhendo mirire we remesha ikiyago ntuhurana muremesha kiyago nuwo kuyaga mukiriza nkinzo niwe nabonye mwambara nkindi niwe ndirimba umwe ikiyago ari soma mbike mirire we remesha ikiyago ntuhurana je narahuye naziri kunamwe we yaragishuye n'amana jambo muco n'amaza zirongowe zarakagajo binakazoza mirire we remesha ikiyago ntuhurana 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 dushimire cyane rukundo oh la la ko biryoshe se uko niko muririmba murakoze cyane Kazoza FM turabahaye show yagusa show ariko rero batubwiye bati ibyo nivyo tubabwiye harakantu ngo byama bisu byama bisu none muje kuronka appel y'umwanya umwanya je kumamagara uti biske minota mikeya ngo turangize murafise akantu mudutekerera imbere yuko dusozera kuko dusigaje minota 3
murakoze cyane nk'abajejwe ibikorwa by'umugwi ngira ntange ubutumire neza ariko butaragira isango nyezina ndazi ko nitwabasha ko muzo bidufasha kutubwirira abandi vuba cyane umugwi ndangakaranga urashira habona indirimbo nshasha iyo ndirimbo nshasha nayo tutaramenya izina ryayo tuzobimenya hageze ariko aho twifuza naho nyine tuzohamenya uko bibera bizoba hageze kandi turifuza ko muzoba invité d'honneur hakiri kare hakibombye nukuri tuzokwita twambaye agakoti canke twambaye ndakakaranga tubaye turashima cyane niko gakemanyi ahanini kihutirwa numva ko twobatekerera kuko sikera nubu mukanya niwo mwimbo twumva nyamukuru tubatekerera nkuko icivugo canyu kibivuga kugwiza umwimbo cyane ego nkengurutse nanje nogere kuvyavuze tubasabe nka Kazoza FM mudufashe kubandanya mwamamaza indirimbo imbyino z'imico n'akaranga ko Burundi turi ngaho mwibutsa nico twaje duharanira yego none mu masegonda 30 nshimira Imana abinyemereye mudusigurira iyo duheje kurimba remesha ikiyago navyumvise mugabo ntuhurana si tunabitahuwe murambabarira mudusigurira bisigura iki ntuhurana remesha ikiyago ntuhurana donc nuko uvuga ati tera inkuru ntaco wisigarije ntibiruhisha nta matsiko ntaki donc urumva ndavyite ngo iki ntaco bitwaye nuko rero ndababaye kubona yo hesa birababaje Kazoza FM n'abakunzi bayo turakengurutse cyane ko namwafashe umwanya kugira muratwumviriza naho duhejeje twaye dushaka guheza divine Shimira Imana ndagushimira ko nawafashije kwakira abatumire kwanzana abatumire bameze neza cyane dushimire na Vavi yashoboye kubiyumvirako ko niyo yandungitse kubahitamo neza cyane nshimira cyane ku buryo bw'umwihariko abatumire bacu nkengurutse wakoze cyane kubuza turabashimiye cyane twaguhamagara uzogaruka nzogaruka urabitwemereye cyane gose turavyanditse rukundo madini wakoze cyane kukishikira hano ndakengurutse cyane vyimva umutima nani nitwaguhamagara uzogaruka bashamagura adakora hasi ishimire cyane rero gose raja tunga yari muhinga bw'ivyuma yakadufasha kugira ngo mumve ayo majwi arongorotse neza nshimire cyane Elias Akimana ku buhinga bw'amasanamu kuri Facebook mukaba mwaturavye ikibiriraho Diogene Rukundo muraze ko ari jewe namandi ngaha iminsi yose kugira ndabashikize iganiro kuziko ndabakengurutse kubona mudahengeshanya kucumviriza ndabipfurize ijoro ryiza murare neza ariko ndabibutsa akantu kamwe ntimwibagire kugwiza umwimbo bye bye bye